Ingingo yafatiwe ububare hano mu gisagara ca Bujumbura yo kutabuza umuziki mu masaha yitereye ngo ntiyafatiwe abanyabubare gusa nk'uko tubishikirizwa na Colonel de Police Ndayishimiye Jimmy, umuhanuzi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ajejwe ivy'umutekano, ngo n'abantu bakora imanza zito zito mu makartier birabaraba. Ingingo yo gushikana isaha 4 guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa 4 mu kuvuza umuziki no gushika isaha 5 imisi ya weekend kuvuga kuva ku gatanu gushika kwa Mungu, ni ingingo rusangi yerekeye ububare gusa. Nico gituma twebwe duca tubwira abajejwe intwaro gufasha kumenyekanisha iyo ngingo abene gihugu bose bakayimenya, nabo bakora imanza bamenye yuko iyo ngingo iberekeye, yuko badashobora kurenza isaha 4 ku manza baba batunganije biba bisaba ko bavuza umuziki. Agasaba abanyagisagara ko bumvise uwurenze iyo ngingo mu kubabuza umutekano avuza imiziki inyuma yayo masaha ko yo kwitura ubutungane canke agahamagara abajejwe umutekano. Boca bitura abajejwe intwaro bari hafi yabo n'abajejwe ipolisi, ba chef de quartier, ba chef de zone, ba chef de poste, barafise amategeko akwiye y'ukuntu bazovyifatamwo mu gihe harabashoboye kurenga kuri iyo ngingo yafashwe n'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura. Nabo bafise ubwo bubare nabone izobagirira ingaruka nziza, kuko nabo bazogitunganya ku buryo babaronka umwanya wo gukora n'umwanya nabo bategura kuja kuruhuka kugira babandanye iyindi mirimo bukeye amagara ameze neza. Iyo ngingo ikaba yafashwe ku munsi wa mbere mu nama umukuru w'igisagara ca Bujumbura yari yagiranye n'abafise ububare butandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura.